banza utege amatwi aka video, banze wumvirize ukuntu amabanki yikugura BMBC. Okay, banza ukumvirize ibindi ndabikubwira uhejeje kumviriza. Bwa mbere durahera kuri bank BGF. Tumaze imyaka 5 dukorana muri no migambi yo kugwiza uburaro no gushikiza abantu ku madeni gihe babikeneye. Hanyuma muce mukwiza n'indi banki nyene yitwa CRDB nayo nyene tumaze igihe mubona turi mu biganiro dukorana mu kubaka amazu y'aba diaspora bifuza kubaka amazu mu Burundi. Manze mwumvirize mu video. Kubera ko ntago kudaka bigeze tukaba dushimiye rero gushinga nawe David kubera uburyo twamuhaye yarabukoresheje rero ntiyabonye icyo yadusabiye icyo yakojeje urabona ko bigeze kuraga amanzanire yiwe. Ino nzu rero umukiriya wacu yashe kwitura BMBC ntiyabaye hafi yaserukiye no mu bavyeyi wiwe. Ubu bafuganje ndafise uwaserukiye bank yashoboye gukorana ibikorwa na BMBC kugira ngo kino gikorwa kigere ku musozo kigende neza. Natwe turashimye ibikorwa mwadukoreye ngaha aye amazu ni meza arakuje amategeko yose twashimye cyane gose kandi nejo bundi twabakomishwashwa muratwitabe. Murakoze cyane. Twashimye gose inzu ni nziza zifise ibisabwa n'amategeko byose. Funguruzo watwugaranye ndazifise nabuganye aho uyu munsi biraheze ibyanyu hasigaye ahandi nimwaza muzododora ndabaheti karibu. Ego reka rero uwaserukiye bank CRDB ashobore kugira nawe nyene cyashikirije abidondore ashobore no kugira icashikirije. Murakoze cyane. Ego hama naje nitwa Amina je chargée de relations diaspora. Ego nukuri en tant que banque kubona ibi bikorwa nukuri turashimiye cyane kubona ko BMBC si umuntu umwe gusa mugabo n'umuntu arumviriza abantu bose vraiment mwebwe ba diaspora mutaritura nukuri BMBC iri ngaha natwebwe banke turi ngaha kugira ngo tubafashe. Ego gushika uno munsi nta kabazo na kamwe karaba. Ivyo rero izo nkuko yari karazita terme de référence ivyo biva mu vyigo tuba twarakoze nkuko nene yavuze yuko tutembera turajabuka tukaganira nabo kuko ntiburya ntituba dukeneye kubasaba amananiza. Igikorwa nyamukuru nuko tuteza imbere igihugu cacu. Bagiye barubaka amazu nk'aya David yubaka igihugu uko bigera kose bizoteza gusa neza. Ico dukora twe turondera solution. Ni gake vraiment tuvuga tuti oya uyo muntu ntagenda. Ahubwo muyaga mugasubira mukaraba ikibazo ukuntu kimeze murateba mukagitorera inyisho. Rero naho rero David avuga ati CRDB ni banke n'ukuri yatwumvirije yumviriza nawe nywanyi bacu abagura amazu yacu turateba tugashika kuri ico gikorwa ariko arakora. Kandi nibaza ko amaze gushikiriza amazu atari makizo za Gihosha za hehe n'ubu muci irice riko riregereza hariho benshi bazoza kuko benshi bafata amavakansi mu gihe cici azozishikiriza. Kandi ndiyoze yuko na RTNB tuzoba turi kumwe kugira ngo mubibone yuko ibyo turi kubiko turavuga atari ububesha. Cyo gituma twebwe nka bank dukunda gukorana n'aba bafise experience. Hariho benshi bazanye imigambi okay turamutse ko mufise produit diaspora enda fise aba partenaire dushobora kugura ahantu tukubaka ama tukazozigusha ku diaspora. Mugo urumva abo bantu ntibaba baripanze neza nkuko nya David yipanze kuko deja harimaze nk'imyaka amazu yiwe yubaka neza yade témoignage. Burya abarundi turabwirana caje akomwereka ku ifoto kije naraguza aha izuzi uyu muntu ari serieux. Yego amutwaye kwa David aho turaheze nta kibazo. Abariko bakorana BMBC nta makenga barinze bavuga ati abantu turiko turakorana nta makenga dufise kuko imyaka dukoranyira kwiye. Ahubwo ubu tugire tuje mu bindi bituma n'ahandi hatarashikirwa hashoboye gushikirwa. Mwumvise gute? Societe BMBC yarafashe iregeranya experience, iregeranya ubushobozi, iregeranya ubuhinga, iregeranya n'abafatanya bikorwa aba partenaire barimwe amabanki abo muzi nabo mutazi mushobora kwa mutazonamenya
batuma dushobora kuvugwa neza n'abakiriya bacu harimwo n'amabanki. Uburyo twababwiye mu minsi duti harashobora kuza nk'umuntu w'umufundi akavuga ati jewe BMBC maze imyaka 15 ikora, mugabo nanje maze imyaka 30 ndi umufundi nkora amazu, ufite imyaka 50 ndatanga FC 20 dufata, nta experience bandusha, bajya ntiwobaha akazi. Turiko turabasaba akazi, turiko turabereka ibimenyamenya bituma abantu bona baza bahurumbira BMBC. Twarabwiye ko ngaha dukorera abakiriya basigaye batonda ku bwinshi, tuko ntiyaba baje muri BMBC gusa, uje ngaha, uje muri CRDB, uje muri BGF, uje utumbere nandi afatanya bacu benshi batuma bishoboka. Abantu bose baravuga ati rero jewe narihenze n'ivyo ku nzu ya mbere, arihenze ku ya kabiri, ati ubu ngomba gukorana n'abantu biyemera bakingira ibintu byanje, bafite abafundi benshi bemerwa mbere n'amabanki. None nimba ukuze n'amasosiyete angahe umaze kumva amabanki ariko ari kugura ahimiriza abantu uti genda muri BMBC turakorana, bakora neza. Gerage sindi muto mugabo ntavyo nabigumva, kandi irashobora kuba ari intango kuko igihugu kirakeneye inyubako nyinshi, ntari mabanki mu minsi zamuzobona yiyongera nko ku bwinshi. None iyo sosiyete mwarabonye ntahe abakiriya bacu bashinga, abakiriya bo kwisi yose, muri Amerika, muri Canada, Buraya, muri Australia, muri Afrika, bavuga bati twebwe nta kindi twongerako, BMBC ni top. Ati Imana yarakoze kuduha sosiyete nk'iyi ishobora kuduha service ikatubakira amazu, ikaduheraheza amazu, ikatushyiramwo ibyangombwa tutari mu Burundi, turi mu mahanga. Ati Imana yarakoze kuduha amazu, kuduha isosiyete ishobora kudukorera amazu akwije amakondisiyo yo mu diaspora. Ati Imana yarakoze kuduha isosiyete ifise inguvu, itagendera ku muntu, ifise amatimu abakozi benshi n'ibindi. Ariko urumva rero hari akabijya, kuko ngiye kuvuga ibya BMBC murazi ko ari groupe nini ya sinabidondanda bishobora. Mugabo reka ndababaze, mwumva gute iyo ibanki ivuze iti bijya bintu BMBC ikora nakwe turazi ko ari byo, ati natwe ibyo twamaze gukora na byose byagenze neza, wosubira kutubaza ngo none ngo burya ngo BMBC ngo ni serie? Amabanki tumara imyaka dukorana ko avuga ko turi serie, abakiriya akavuga ko atari serie. Ntushobora guca wumva yuko wewe utaza kutwitura, swatura umuntu w'umunebwe adatohoza agomba kuzohaba abanza kwigereza ko yihende, canke naho nufite ibyo dutuma. Mugabo nta muntu n'umwe mu diaspora, nta mugwiza atunga wo ngaha atuzi yoca handi ataciye ngaha. Turafise des solutions zitarahandi, dukora kinyamwuga, turazi ivyo tujejwe. Rero ushaka kuvuga iki? Ugize amakenga ya BMBC wase guca ngaha, uzugende muri ayo mabanki, urashaka ati genda muri BMBC niyo bihera, sivyo? Muri make bigeze ahantu ukeneye CRDB uca ngaha, ukeneye BGF uca ngaha. Kereke pare dukorera hamwe muri binabiri, dukorera hamwe kugira duteze imbere uburaro, turosamaza abantu mbere badafise amakashi tuyabarose no ku madeni, dukorera hamwe mbere kugira dushiremwe n'ivyangombwa mu mazu. Kuburyo umuntu ashaka ati BMBC shiramo n'ivyangombwa no kwideni amahera yamperanye tukabishiramo, kubera amabanki burya nayo aratuze ko dupanze ry'amabanki. Byose n'ugira ndabafashe kwirinda kwihenda no kuba précis. Ukoranye na BMBC ubukoranye n'umupartenaire afise izina ryiza, apanze, afise experience, afise inguvu, ari recommande n'amabanki, ari recommande n'abakiriya bashobora kuba ari n'ababanyi bawe. Rero ukumva ino video uca usumagana ubwo nyene udutelefone utubwire uti BMBC jewe mfise umugambi meze ukuntu, shaka mumfashe, mfise amahera ngana ukuntu, mugabo simfise ayarengako, ubwira nifuza gushikira mu nzu umwaka uza, nanumvise ko mufite ama projet, shaka kugura iwanyu canke ndafise parcelle yanje, mbwira ni munyarukirize kugira ngo ndayishikiremo. Nitwagusinyira burya na banki bayagusinyiye, wirinde gusa kuduhenda amakuru duha, kuko uhisha ubwari nyoko utarama. Ibindi twebwe ukeneye ivyo bintu byose umva gushika no kwirido, gushika no kwibase yo mu nzu twoshobora kwigushiriramo. Kuvyo kubaka ukeneye kumenya ukuntu dukaze, ukuntu dukajije,
uje ku rubuga harimo amavideo, hariko amavideo kuva mu mwaka wa 2016 tumaze dida turunda kama video n'ibiganiro byo kuva mu mwaka wa 2012 ku mbuga za Facebook na YouTube hose mashaka rusanga no ku rubuga rwacu rwa website ucu du telefone ubunyene ntiwihende ntutebe. Narabwiye ko hari abantu usigaye tubwira yuko tubakorera inzu baravye ukuntu bigende neza agaca barira haba diaspora cyane cyane babonye ukuntu bononeye amahera yabo mu mahanga bayarungikira abantu batabishoboye canke batoshobora kubikora canke badafise ubwizigwa kuko kubaka bashaka kunanira kandi utari umusuma kubera si ibintu bishobora umuntu ari wese hawo guhama miliyari twayakingira twege arakonera gukoresha neza kuko hasaba technique si kubaka si samajambo nimwe mu migambi isaba integuro n'ubuseriye kugira ngo ugende neza cyane cyane yari imigambi y'ibintu by'amahera menshi birebire nk'ibi ba diaspora barondera bamwe donc muditumbere muturondere hanyuma ntimuzokwicuza ntimuzomera nk'abo barira bavuga bati iyo namenya BMBC mu myaka 5 iheze bafite inzu 5 nyene ati kwera ndamenya mu mwaka umwe barampaye inzu ya mbere ati none maze imyaka 5 ngerageza ko imigambi byari byaranse mugabo mwe muri abanyamwuga umenga muri abanyamerika. Ubu rero abantu benshi bavuga bati mama nimbi societe yo kwivuga publicité societe rinda ivugwa n'amabanka ngahe n'abanyamahanga ndimo nakaguma bacanga bakururunga bashinwa n'abaki bose hajya babaje kwijambo sivyo nico gituma tubishobora. Karibu rero mukore na BMBC ni societe ifite izina ryiza ikomeye ifite afatanya bikorwa ivyo BMBC to kwishoborera canke amagaranti toguha banki dukana ziba ziri pre guca izitunganira kandi abantu benshi baramazu yabo twabakiye ubu biciye kuri gufatanya na bank na societe ikomeye ya BMBC kandi yaba byoroshe mazo nyene zirirwa zirivuga amazina n'amabanki mugabo murazi ko ibanki irinzi ivuga ati kurana na BMBC haba hari ibindi biharuro baravye murakoze mugira ibihe byiza. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafu burari igihumbi. Umve tubahonje BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usanga mw'amazu amajana n'amajana aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanirizo imyaka 70. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera imze umva kabijya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro amahinguriro amahotel amashure ibitaro n'izindi egere BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.